Ramadan, Ramadan, Ramadan. Turacabandanya n'ubundi kubijanye n'ibintu byonona amafungo hamwe n'ibindi bitonona amafungo. Hari impanuro rero abamenyi bagiye baduha cyane ku muntu yiriwe yifunze ukuntu akwiye kwifata, kuko hari ibintu usanga bituma amafungo yiwe agira uburemere bukenya n'ibindi bigenda biyonona. Fawzani atubwira ati wayajibu ala saimi ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa shatmin. Ati ni integeko, ni ngombwa ku muntu yiriwe yifunze kwishira kure n'ububeshi, gitandukanye n'ububeshi, guteta hamwe no gushwana. Wa insabahu ahadun aw shatamahu, ati no mu gihe hogira uwugutuka cyangwa se akagushwanira, faliyaqul inni saimun, umubwira ati jewe ndifunze. Fa inna ba'd an-nas qad yashulu alayhi tarku at-ta'ami wash-sharab. Ati kuko hari abantu usanga biborohera guheba ibyo kurya cyangwa se ibyo kunwa. Ibi bintu guheba ibyo kurya cyangwa ibyo kunwa ugasanga ni ikintu cyoroshe kuri we, walakin la yashulu alayhi tarku ma'tadahu min al-aqwali wal af'ali ar-radi'a. Ari ugasanga ntibiborohera namba, ntibibakundira, ni ikintu kitoroshe kuri bo guheba wa muco bari baramenyereye umuco, ibikogwa, amajambo mabi, ya mico mibi usanga bari bamenyereye mu migenzo yabo imwe yo gushwana hamwe n'ibindi. Walihaza qala ba'du salaf, cyo gituma bamwe mu beza badutanguriye bahora bavuga bati ahwanu siyam tarku ta'ami washarab. Ati amafungo yoroshe gusumba ayandi n'amafungo yo guheba ibyo kurya n'ibyo kunwa. Guheba ibyo kurya n'ibyo kunwa, ati nicyo kintu cya mbere cyoroshe ku muntu yiriwe yifunze. Fa'ala al-muslim an yattaqiya Allah wa yakhafahu wa yastash'ira 'azamata rabbih wa ittila'ahu 'alayhi fi kulli hin wa 'ala kulli hal. Umwisilamu rero ategerezwa gutinya Allah. Umuntu yiriwe yifunze ategerezwa gutinya uhoraho no kwiyumvamwo ubukuru bw'uhoraho, no kwiyumvamwo yuko Allah ariko aramuraba ahariho hose yicaye, aho ahagaze hose, aho uzoburi hose, umenye yuko uhoraho aba ariko arakuraba fi kulli hin wa 'ala kulli halin, haba ibihe byose no mu buryo bw'ibwo bwose uzoburimwo, wiyumvemo yuko uhoraho akubona. Fayuhafidhu ala siyamihi min al-mufsidat wal munaqqisat, hama aheze abungabunge amafungo yiwe bivanye na bya bindi bishobora kuyica cyangwa byoshobora gutuma agira uburemere buke. Kongira turazi dufasha akarorero k'umuntu afise umufuko wuzuye umusenyi n'uwundi afise umufuko wuzuye ipama. Iyi mifuko ibiri ntishobora kuremera cyo kimwe rero na ya mafungo wagerageje kwirinda bya bintu bishobora kuyonona hamwe na bwa bubeshi, bya bitutsi n'ibindi, aya mafungo azogira uburemere budasanzwe ku munzane wo ku munsi umuhera. Hama ya mafungo nayo wewe waguma ushwana, uvuga amajambo mabi, wiba, usubira, ego nivyo uzoza warifunze, ariko hamwe no kwifunga amafungo yawe azoba ataburemere nabuke afise, uzosanga ari nka cya gihudu cikirembe usanga cyaratabaguritse atacushobora kugikoresha. Ati rero uwo muntu ategezwa kubyirinda liyakuna siyamuhu sahihan, ati kugira amafungo yiwe aba amafungo y'ukuri, azobe muri babandi bifunze ukuri ko kwifunga. Ramadan, Ramadan, Ramadan.